Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca mbere, umurongo wa 26 gushika kwa 30. Luka igice ca mbere umurongo wa 26 gushika kwa 30 handitswe ngo: kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari aramubwira ati: n'amahoro, ugira ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Umumarayika aramubwira ati: ntaco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Imana ishimwe cyane. Bakundwa, muri ku kwezi kwa gatandatu twinjiyemo, nkundira ndakware ntikaza mu kwezi kwawe kukugendererwa n'ijuru no kuremeshwa n'ijuru. Kaze mu kwezi kukugendererwa hamwe no kuremeshwa n'ijuru. Muri uyu mwaka kugendererwa n'Imana, witege cyane muri ku kwezi kugendererwa n'ijuru. Mu kwezi kwa gatandatu nk'uko Imana abigiriye Mariya, nawe bikubeko. Imana ishimwe cyane. Witege kugenderwa n'ijuru kandi witege kuremeshwa n'ijuru. Mariya yaratinye ivyiza abariwe bimutera ubwoba, ariko araremeshwa ati: ntutinye kuko ugiriwe ubuntu. Ku murongo wa 25 cyangwa umurongo wa 24 muri ico gice ca Luka aravuga ngo: iyo minsi ishize umugore wiwe Elisabeth asamida, atinya abantu amezi 5. Ati: uku ni kumwami Imana inkoreye mu minsi yandabiyemo kunteturura mu bantu. Uku kwezi kugukiza amezi 5 wamaze utinya. Imana ishimwe cyane. Icagutera ubwoba, icagucinyiza, icakuzazanira giherane n'amezi 5. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ndakunda kuvuga ku minsi, ndakunda kuremesha abantu kugira umunsi, izina bise umunsi, ukwezi, umwaka. Kubera iki? Imana yacu ntigabwa n'ibihe, ntigabwa n'imisi, ariko ikorera mu misi. Uravye mu Bagalatiya igice ca 4 umurongo wa 4 haranditse ngo igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo avyagwa n'umugore, aganzwa n'ivyagezwe kugira ngo akize abaganzwa n'ivyagezwe. Mukundwa, Elisabeth ati: mu misi Imana yandabiyemo. Ni mu misi. Imana naho idategekwa n'ibitagira amasaha mu ijuru, itagira imisi. Abo mwisi ibakorera mu gihe. Muri iyi misi ya Pentekote turiko turahimbaza mu vyakozwe no mu gice ca 2 bavuga ngo umunsi wa Pentekote ushitse. Hari handi mu Congereza ngo has fully come, umunsi wuzuye. Haleluya, igihe cawe gishike. Anniversaire yawe niyashika, ivyaguhishe bibe. Umunsi munaka Imana yakugeneye, umunsi uri izina bidomeko. Imana ihabwa icubahiro. Urushinge ni rwadoma ko kuri ya saha ivyawe vyuguruke. Ndakwifurije kugira ukwezi kwiza kukugendererwa n'ijuru, wumve indamukanye y'ijuru, wumve amajambo y'ijuru, uronke ubutumwa bw'ijuru. Nk'uko Imana yamenye adresse ya Mariya, baratwarira ngo ahaba n'izina na relation afise n'umufiance afise, bikubeko nawe kuko ijuru rirakuzi, irazi ivyawe vyose. Imana iguhezagire ukwezi kwiza kwa gatandatu. Urakoze kudutega yombi.